nagomba ndabashikirize ibikorwa byaranguwe muri uyu mwaka uheze w'ibihumbi 2021 navyo bikuru bikaba ari ibi ujanye no gutsimbataza amahoro. Twaratunganije ikiganiro cyo guhanahana ivyiyumviro ku mabi n'izindi ngorane zagiye zirashikira Burundi no gutanga intererano ku migambi y'igihugu n'ibisata by'igihugu bikorera mu gisata c'ubutungane bw'inyuma y'uruhagarara. Ico kiganiro twacise débat citoyen, tukaba twagitunganije turi kumwe n'andi mashirahamwe dukorera hamwe. Twaratunganije kandi n'ivyigwa byo gukarihiriza ubwenge no kuronsa ubumenyi abarwanyi b'ishirahamwe Akopa Burundi n'ayandi mashirahamwe ducuditse, harimo n'abamenyesha amakuru ku bijanye n'imvugo iremesha no gutatura amatati bidaciye mu ngimba. Twarakoze kandi ibikorwa bitandukanye bijanye n'ishirahamwe rya Afrika y'ubuseruko, aho Akopa Burundi iserukira amashirahamwe yigenga mu mugwi w'igihugu c'u Burundi ujanye n'ibibazo by'amahoro n'umutekano mu karere k'ibihugu vya Afrika bigize umuryango wa Afrika y'ubuseruko, ari iyo komisiyo mu gifaransa yitwa Commission Paix et Sécurité. Tukaba kandi muri ivyo bijanye no gutsimbataza amahoro n'intwari ibereye mu shama ry'umuryango wa Afrika y'ubuseruko, Akopa Burundi ryaritavye amanama atandukanye mu mugwi w'akarere ujejwe gutegura ibiganiro n'umugwi w'akarere ujejwe ibiganiro mu muryango wa Afrika y'ubuseruko. Aho tukaba tubamenyesha yuko Akopa Burundi ari ryo riserukira amashirahamwe yigenga muri uwo mugwi. Mu rurimi rw'igifaransa uwo mugwi w'akarere utegura ibiganiro bakaba bawita Regional Committee. Hanyuma uwo mugwi w'ibiganiro nakawita Consultative Dialogue Forum. Mu bijanye n'indero, mu mwaka ushize ishahamwe ya Akopa Burundi ryarahaye abanyeshure 56 ibikoresho vy'ishure harimo n'amahera y'ishure. Muri abo 50 bakaba ari abo ku mutumba wa Kabwema muri komine Gihanga mu ntara ya Bubanza. Mu bijanye kandi no kwitaho agateka k'abagendana ubumuga, tukaba mu mwaka w'ibihumbi 2021 twaragiye mu nama yo guhanahana ivyiyumviro vy'ukuntu twosaba yuko abage muri rusansuma rw'igihugu ruzoba mu mwaka w'ibihumbi 2022 hoshigwamwo ibijanye no kumenya ubuzima n'imibereho y'abagendana ubumuga. Tukaba kandi twaratunganije kongera twarangura igikorwa cyo kwitaho no kuvuza umwana yitwa Dieudonné wo muri komine Gasogo mu ntara ya Muyinga agendana ubumuga. Gushika uno munsi tukaba twaramaze kumuronsa ya ntebe yo kwiyunguruza barasa bita chaise roulante. Tukaba kandi tumaze no kumujana kwa muganga, aho twamaze kumugirisha amaradiyo. Ubu abahinga mu by'amagara y'abantu bakaba bariko baraturabira ubumuga bwiwe, ubumuga agendanaho bugera kugira bashobore kuzomukora, kandi turafize icizere bifatiye ku byo duhabwa n'abaganga yuko umwana azoshobora gutambuka, ariko agendeye kuri bekiye. Kandi twaba twaramaze no kuronka abatwemera yuko bazomuha bya bindi bihimba fashangingo bizomufasha kwiyunguruza. Mu bijanye n'ibikorwa by'umuryango wa Afrika y'ubuseruko, nk'uko nari nabibabwiye, Akopa Burundi iri mu mugwi w'akarere utegura ibiganiro ku bijanye n'ibikorwa by'uwo muryango, kandi ukaba ni mu nama ihuriyemo bose y'ibiganiro muri uwo muryango. Tukaba twitavye inama nyinshi zitandukanye, aho uwuserukira Akopa Burundi ari nawe yari yahawe kugirisha
ikiganiro ku bijanye n'ishigwaho ry'uwo mugwi ku rwego rw'igihugu, kandi n'inyungu igihugu c'u Burundi kizoronka mu gushiraho umugwi w'ibiganiro ku bikorwa by'umuryango wa Afurika y'ubuseruko ku rwego rw'igihugu. Uwo mugwi rero nawo ukaba waramaze gutangura gukora ku bijanye no gukurikirana amatora. Ishirahamwe Akopa Burundi inyuma y'amatora yagenze neza yo mu mwaka w'ibihumbi 2020 twarorereye ku rwego rw'igihugu, twarabandanije gutunganya ibikorwa byo kurorera amatora inyuma y'amatora, ivyo bita mu rurimi rw'igifaransa observation post-électorale. Muri ivyo bikorwa twaritavye inama z'imigambwe itandukanye, inama z'irya nama nkuru za bose, kugira ngo twirabire uko ibikorwa by'iyo migambwe bitunganijwe n'ukuntu birangurwa. Bikaba biri muri urwo rutonde rw'ivyo bikorwa vy'imigambwe byo kurorera amatora inyuma y'amatora. Tukaba twitavye ibikorwa by'umugambwe CNDD-FDD, umugambwe Codebu wahora witwa Sawanya Frodebu nyakuri iragi ryandadaye. Turitaba kandi n'ibikorwa by'umugambwe APDR. Twaritavye ibikorwa bitari bike byatunganijwe n'umugwi w'igihugu wigenga ujejwe iby'agateka kazina muntu, haba byatunganirijwe mu gisagara ca Bujumbura no mu ntara zo mu gihugu hagati. Twarakoze n'ibindi bikorwa byinshi bitandukanye bijanye no guharanira agateka kazina muntu aho kaba gahungabanye canke aho kaba kagomba guhonyangwa n'ibigo, amashirahamwe n'izindi n'abandi bantu batandukanye. Twovuga cane nk'igikorwa giheruka aho twakoze ibishoboka byose kugira ngo ingingo mbi yo yarifashwe n'ihuriro ry'amakopeke mu Burundi FENACOBU, aho yagomba kwiha ku nguvu mu bubiko bw'abanwanyi basanzwe n'abanyamitahe bo muri kopeke amafaranga angana n'150 buri kwezi. Tukaba twarashoboye kwandikira ikete ryuguruye umuyobozi wa kopeke wa FENACOBU tumumenyesha yuko uwo mugambi bafise ari umugambi ugayitse, kandi hamwe atuhagarika ashobora gukurikiranwa n'amategeko ko yahonyanze agateka kazina muntu. Akamo twateye n'inzego zitandukanye z'igihugu kugira ngo zishobore kudufasha kakaba karumviwe, kuko gushika uno munsi uwo mugambi warahagaze. Amahera y'abanwanyi basanzwe ari n'abanyamitahe ba kopeke akaba yarubahirijwe. Twaguma dufatireho n'akanya ko gushimira inzego z'igihugu twari twituye, harimo banki nkuru y'igihugu, ubushikiranganji bujejwe gufatana mu nda n'agateka kazina muntu, n'umugwi wigenga w'igihugu ujejwe iby'agateka kazina muntu, ko bafashije bidasanzwe kugira ngo iyo ngingo ihagarare. Nitworangiza tutavuze ibijanye n'agateka k'abana hamwe n'abakenyezi. Ivyo bikaba bifatanye n'iterambere ridakumira, aho twabandanije ibikorwa byo mu nama nkuru y'ugwaruka no kwigisha ugwaruka kwitegurira imigambi no kwironderera ubuzi. Mu nama nkuru y'ugwaruka ishirahamwe Akopa Burundi rikaba ari naryo rirongoye kuva mu 2019 umugwi uhurikiyemwo bose ujejwe ibiganiro muri urwo rwego rw'inama nkuru y'ugwaruka.